Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru haba yiriwe avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu mutekano, hagati y'akazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa hirya nino. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru cane cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira mu gisata c'umutekano, aho kuri ubu ngubu igisirikare c'u Burundi FDNB coba gihuye n'amagorwa atagira izina. Abasirikare itsinzi bagandaguriye ku rugamba kuri ubu ngubu, inkuru itashe mu Burundi irateye agashavu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo ndetse n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza amaze kumenyesha amakuru ko abasirikare bashika 100 boba baguye ku rugamba, bakaba rero bagandaguwe n'umugwi witwaje ibigwanisho nkuko umuntu abiraba kwisanamu nyine, bakaba bagandaguriwe ku rugamba. Ni inkuru rero iteye agashavu kubishikiye igisirikare c'u Burundi muri aya masaha. Rero ikaba ari inkuru y'akababaro cane ishitse ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo, tutibagiye umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza. Aya makuru mu kanya turagaruka ko ku buryo bw'idonido tubashikirize uko vyagenze ndetse n'ivyashikiye abasirikare b'u Burundi. Turaza kandi no kunyarukira no mu yandi makuru, aho rero hariko haravugwa byinshi mu bihanganga bya CNDD FDD. Ayo makuru no mu kanya turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido tuyabashikirize uko ibintu vyoba bihagaze. Turaza ndetse no kunyarukira mu macakubiri ariko aravugwa muri Kotebu ndetse muri Bakobo Murantunga, ndetse aho abanyagihugu kuri ubu ngubu bariko baridogera biriko birabera muri Bakobo. Reka rero mbashimire mwese muriko muradukurikira amakuru n'ibiganiro byacu tuba turiko turabashikiriza, bibutse mu vyonde suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri iyi mbonesha y'ukure yacu reno yanyu imwe rudende ya Isange TV. Ku buryo bw'idonido rero reka duhere amakuru yacu kubiriko biravugwa mu gisirikare c'u Burundi, aho rero inkuru iteye agashavu idushikiye, biteye ubwoba cane. Hari mu kanya gaheze mu masaha ya 3 z'agatondo, aho rero umugwi witwaje ibigwanisho batera ibisasu biremereye ahantu hari ingabo z'u Burundi bohereje aho ndetse banabohereje drone mu kirere zirasa amasasu n'ibiturika, ndetse abanyagihugu abasirikare b'u Burundi FDNB bakaba basize ubuzima. Ubu rero abasirikare b'u Burundi baciye bakikiza hirya no hino umugwi witwaje ibigwanisho warugavye ibitero, aho bishwe nk'impene ku macuniro. Ivyo rero bikaba bihejeje kuba mu kanya nkuko tubibashikirije. Ikaba ari inkuru rero ishavuje ku mukuru w'igihugu idushikiye iyi saha, ikaba ari inkuru rero y'akababaro cane ku ngabo z'u Burundi ndetse n'igihugu muri rusange. Burungaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutamukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bifatikanyije n'abagumyabanga b'Inyanza masengesho arangiza ukwezi kwa gitugutu y'umwaka. Ayo masengesho yari ashimikiye ku civugo incungu z'u Burundi ntizatinya urukambye, natwe nta mpamvu iriho yadutesha urugamba rwo kubaka igihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye abenegihugu gukora cane kugira ngo hatuzwe ubukene, kuko atamworo azoja mw'ijuru. Aha kandi akaba yisunze ijambo ry'Imana rivuga ngo nari nshonje ntiwangaburira, nari nyotewe ntiwampa ibyo nywa, ngo none umworo yoranka ibyo atanga abikuye hehe adakoze. Yabigishije umuntu wese, yagabishije umuntu wese yimba yitambo
gutambuka imbere y'umugambi w'iterambere y'igihugu ko atazihanganirwa. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko urugendo rw'iterambere ari kugira umutima wemereye kandi wihangana. Yamenyesheje kandi ko abenegihugu ko umukuru w'igihugu ari umurundi, arico gituma aho ageze hose aba ari iwabo, ari naco gituma ngo agiye kubaka ikirimba muri komine Nyanza impande y'ikiyaga Tanganyika nk'uko hari ibirimba mu yindi mihingo nka Muyinga, Gitega ndetse n'ahandi. Ico ngumenya kandi nuko ayo masengesho yabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Nyanza hitabwe kandi n'izindi ndongozi zitandukanye z'igihugu, harimwo umunyamabanga mukuru akaba ndetse n'umuvugizi wa leta y'u Burundi, abashinga amateka, abakenguza amateka batowe mu ntara ya Burunga, buramatari w'intara ya Burunga ndetse n'abandi banyacubahiro batandukanye. Hari ikintu umwege ngo bamwe mutabona neza gupi ni gute perezida umengo amaze iminsi yiyamamaza kubera iki haba mu batorwa b'amakomine ari we yagaragaye cyane. Mu majambo make abagaragara baba bakwiye kuba bano: uwa mbere ni Pemu, wa kabiri ni Ndabirabe ayoboye inama nshingamateka, wa gatatu ni Ndikuriyo ayoboye umugambwe CNDD-FDD, ariko muri ino minsi umengo bahize ntibanaboneka. Hari igihe tuma naco niki? Burya mu nama nkuru y'inararibonye ni abantu batanu: wa mbere ni Neva, wa kabiri ni Gerasi Ndabirabe, wa gatatu ni Zenoni, wa kane ni Reveriyano, wa gatanu akaba ari Isiriyake. Amakuru ahari nuko Gerasi Ndabirabe yasabye Reveriyano ngo amushigikire kugira ngo nawe muri 2026 azoce amushigikira kugira ngo abandanye twara umugambwe, kandi bagashama muri 2027 bashaka ko Reveriyano Ndikuriyo ko ari we azokwitoza. So Perezida Evariste Ndayishimiye rero yasanze ayishigikiwe na Zenone gusa, naco gituma kandi ingingo zose afashe zitakurikizwa. Mukama mubona arira hamwe ntimumenye ikimuriza. Somehow ndamutahura aho avuga amenshi. Byashavuje Neva, ubu Neva arashavuye niko ko guca afata umwanzuro yarabujije Reveriyano ndetse na Gerasi Ndabirabe gusubira kubonana n'abanyagihugu ku bwishingo bababwire amajambo. Ico naherereye ko vuga nti nico gituma nta mutabona ku bwishi mu bantu perezida akora ibintu nkaho umengo ni wenyene. Ahandi hari ikibazo na Reveriyano nawe n'imbonerakure zimushigikiye. Iyo perezida agendeye abantu baca babuza abaza kumusanganira. Nico rero gituma mu Rumonge mwabonye sitade yuzuye abana b'abanyeshuri baca bugara amashuri n'amasoko. Ikindi bariko barapanga, Gerasi ashaka ko hahindurwa itegeko perezida atatorwa n'abashinga amateka, aho Neva azoba bamwirengagije fye. So uwumva ko mbeshe icambere rero impamvu perezida akunda kwakirwa n'abana cane kurusha abakenyezi. Ica kabiri impamvu aba bose basigaye binumira. Impamvu perezida afise ubwoba bw'ibihangange runaka ni vyande. Burya perezida Neva nukuri nawe bamusegurije bamusegerejwe arimo mu basegererejwe arimo, ariko nka perezida aba akwiye no gukoresha igikenye ku neza no ku nabi, agapfa agakira, kuko bica bituma naho yodugije umutwe bamugarira ngo aboneka nabi. Rero ikaba ari intahe twari twegeranyirijwe n'umunyagihugu atashatse kwivuga izina. Naho burungaho rero
Reka tuvuge ku bijanye n'amacakubiri muri Bakobo. Hari uwaduhaye amakuru atubwira amacakubiri ari muri Bakobo, yatubwiye agira uku: amahoro kandi nshimye kubandikira kugira ngo ndabamenyeshe akarenganyo kari mu mabanki arongowe n'abatutsi, aho usanga abakozi nka bose mbere na Platon umusiti bose ari ubwoko bumwe. Akarorero ni Bakobo, iyo banki irimwo ubwoko bumwe gusa, bakora ubugome buhambaye, aho iyo ugiye ngo bagutunganirize yaba kubiba canke kubika canke kubikura, bararaba igitigiri uriko umurongo utonze ugaca wumva ngo nakira abanganuku shempanagarika. Aho rero ni kugira ngo urakinjura, wagenda ku yundi muryango ukabona wa wundi yari inyuma yawe arakiriwe n'uwundi mpaka. Ikibabaje nuko naho wimukira uhasanga abahakorera, kubera uko bimeze ari uko abakora bose baba ari bamwe. Iyo ugiye ugira ushikirwe aca kwakira, ukaca wumva ngo rezo ziranse. Aho rero uca wiyomora hama ugataha mpaka urinze kugaruka, naho nyene inyegeteza mu bwoko bumwe hagati agapfa kukwakira n'abandi benshi. Nukuri birakwiye guhagarara nimba leta yacu yo twumva aya magorwa dufise mu gihugu cacu. Leta ikwiye gukora amatohoza ikaraba ko ibi. Reka rero dushimire mwe mwese mwariko muradukurikira mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha dusozere ngaha. Gusa ntitwabura gutera yambu abariko badukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cacu, abari mu ntara zitandukanye zigize igihugu, abari mu ntara zigize Burundi uko ari zitanu zashizweko mu ndinganizo nshasha, harimo Butanyerera, Burunga ndetse na Bujumbura n'izindi ntabashije kudondora zose zigize igihugu. Tutibagiye kandi badukurikira bari mu makomine atandukanye, amazone atandukanye, uducimbiri dutandukanye, ibisagara bitandukanye, amakomine atandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi. Abadukurikira kandi bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, abari mu bumanuko bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda, abari mu buraruko, abari mu burengero, abari mu buseruko ndetse n'abari mu murwa mukuru wa politike w'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda ariwo Kigali, mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Abariko baradukurikira bari mu bihugu bibanyi nka Kongo, abari muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo mu ntara zitandukanye, nk'abari muri Masisi, abari muri Nord Kivu, muri Sud Kivu ndetse n'abari za Kamanyora ndetse n'ahandi hirya no hino hatandukanye ngaha mu gihugu kibanyi ca Kongo, mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Ntitwokwibagira kandi abariko baradukurikira bari nko muri Uganda, ari za Makerere, abari Kampala, mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Ntitwokwibagira kandi abari dukurikira bari mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho ndetse kuri ubu ngubu ibintu bitameze neza. Muri Tanzania hazindutse hariko haragaragara imidugaro, imyiyerekano mu mabarabara, abanyagihugu bashwaraye mu mabarabara bariko bariyamiriza itorwa ry'umukuru w'igihugu Samia Suluhu Hassan, aho bavuga ko ibiriko birakorwa bidakurikije amategeko. Kuri ubu ngubu rero ibintu bitari bikeyi byamaze gusamburwa ngaha mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Abanyagihugu itsinzi bariko baragwa mu mabarabara ariko biyamiriza itorwa ry'umukuru w'igihugu ariwe Samia Suluhu Hassan. Namwe rero turabashimira kandi tubihanganisha ko biriko birababa, ko Imana ibashigikire. Kandi dushimira bari kubadukurikira bari mu gihugu ca Kenya, abari muri Mozambique, abari muri Zambia, abari muri Zimbabwe, abari muri Afrika y'Epfo, abari muri Malawi, abari mu bindi bihugu bitandukanye bigize uyu mugabane wacu wa Afrika. Ntabashe kudondora, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko
turabashikiriza kandi tunyarukire kuba ariko baradukurikira bari mu makungu ya kure abari muri leta zunze ubumwe za Amerika abari muri Australia abari muri Australia abari ngaho i Buraya ndetse n'abari ngaho mu Bushinwa n'andi yatandukanye mu dukurikira muherereye mwese turabashimiye gukurikira amakuru yacu n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza rero niteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza nuko n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi reka mbibutse mu vyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tujye turabandanya kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri no munesha kuyanyu mukunda cyane ya Mwere Dende Isange TV kandi muze bunaba mbere kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gutereka kuri no chaîne yanyu hari no yacu Mwere Dende Isange TV chaîne ibirikira bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru yacu y'aka kanya tubi turasozera ngaha tubaza gusubira mu makuru araza kuba ageze ko kuri munesha kwa mukuru cyane Mwere Dende ya Isange TV.